ngaha hariho ibimenyetso biza bihamya ivyo umugwi severe kumbure bamaze gushikiriza. Biraboneka ibiduye vy'igisirikare biratara imigozi ibindi bikoresho kugira rero bikunde binyeguruke. Haragiyemwo ingufu nyinshi, uburyo bwinshi, ubwenge bwinshi, arico gituma ubwa mbere twosaba Imana bwira vyose yo yamye ikunda Burundi akabi nkaka nikazosubira inama mu cacu Burundi. Ca kabiri abarundi bohinduka twohinduka. Aba bantu tubona ngaha ibihumbi n'ibihumbi ntibari bavukiye kugira ngo bahegire iherezo nk'iri. Aba bantu tubona ngaha bari abantu bize, bari abantu b'abakozi, bari abantu bavutse kugira ngo nabo bateze imbere igihugu, bungure imiryango, bagire icyo bamariye Burundi. Ariko iherezo ryabo kubera ububisha bwa bene wabo, kubera ibihe bibi, inyigisho mbi, murabona iherezo bagize. Ibi rero twifuza ko vyosubira kugaruka ngaha mu gihugu cacu Burundi. Arico bituma nk'uko umukuru w'umugwi yabidusavye, iki kibanza barimwo sico kibanza babereye, kuko kumenya ivyabaye si kosa, kandi abarundi bafise uburenganzira bwo kumenya ivyabaye kugira bikunde ntibizosubire, ibe isomo, ibe inyigisho. Nico gituma kumbure Inama Nshingamateka, leta nk'uko bishoboka vyose kugira ngo hatungane ikibanza kimwe co kwegeranirizwamo aba ibisigarira, kumbure n'ibindi bizoboneka uko birahari. Ibi birawubwica ngo 72 ngirango n'imbere yaho, ariko hari ubundi bwicanyi bwakurikiye mu 88. Ni ukuvuga rero hafi igihugu kandi noneho ntawaremewe kwica. Arico gituma dusaba Imana, dusaba abategetsi buno munsi, dusaba abenegihugu b'Abarundi bumve ko kugandagurana, bumve ko gusesa amaraso y'ikiremwa muntu ataco biza bizanira igihugu, ataco biza bizanira Abarundi, atari umuvumo bidukwegera. Murakoze Imana ibahezagiye.